abenegihugu kugira ngo babe abenegihugu ahubwo abandi baza kugira ngo bagikamishe bashyira mu mifuko yabo bari kububaka n'ama etage maki none mweho aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ce truc là. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui ugasanga ama mécanisme yo kugira ngo babantu bashobore kubafata ugasanga arazibiye umwe wese azibira hari kugira ngo atazoshikirwa canke akingikira mugenzi we. Abasuma turabafise, abambuzi turabafise. Nyene icubahiro ni yafata ingingo zo kubahasha, abasigaye bazoca bahindura umwambaro bitwe abakozi b'Imana. None nka mwebwe mufashe umushikiranganje mbe jeje warejirezo muri kumwe deje warejirezo neho muri nababonye twese twababonye mbemweho hari iwanyu tujye ku kibazo ca karubira kubera iki deje ya pruva deje nta decide mbega daf ashobora kuba hejuru ya deje bigenze gute? daf ashobora kuba hejuru ya deje bigenze gute? daf niwe afata decision deje akapruva hagati y'udesida no wapruva mukuru ninde? mwete mukuru ninde? mukuru n'udesida muri kino gihugu abantu batidogera daf ninde ni bande mu bijyanye na karubira? deje approve aremeza mugabo nta desida nta desida aho kugira ngo n'udesida akoreshe umutima nama adeside kuneza ya bose agaca desida kuneza bamwe bamwe abashaka abantu bakidoga iyo myidogo ntayo mwumva ibarabara ryose Abenegihugu duserukira baridoga mbe murashobora gusigura hakabura n'abantu baduga gusenga kubura karubira. Ni ibintu bigoye cyane uwo mukuru w'igihugu agategura igisabe cyo gusengera igihugu mugabo abajeje karubira ntibashobore gutanga karubira. naraye mbonye amaliste n'iki amaliste menshi cyane n'iki
n'amaliste kuva le 24 cyo kuva iki ni ibintu byaheze abantu baratonze ku murongo n'ubu baratonze murashaka kumbwira ko iwanje kwa president de l'Assemblée nationale bimwe ibikorwa bimwe bidakogwa kubera ko karibira yabuze mwege dafu wanyu muri Regideso nk'abashinga amateka reka tumukure kwa maboko kuko nukubahiriza inzego umukuru w'igihugu reka jewe basi ngerageze nirondere igitoro none nikibonetse abantu baza kukiryanishirizamwo abandi abenegihugu kugira ngo bababa abenegihugu ahubwo abandi baza kugira ngo bagikamishe bashira mu mifuko yabo bariko bubaka n'ama etage maki none mweho gutera ingorane aho kugira ngo inyishu ziboneke uyo dafu kandi yahoze ngo ari hano mu nama nshinga amateka ariko ibyo bishinga amateka ntabyo yigeze yumva kuko yari yisinzirije kugira ngo bamushyire ahantu ace yerekana icyo ari cyo ibyo ari byo byose bari ngaho mwebwe muri deje uyo muntu ntimumudenonse ko ariko akora ibintu atari byo abantu bidoga ni benshi cyane murahegeye no kubyumva abantu batanze amabon bagura amabon cyangwa batanze amabon mugabo kugeza n'ubu hari amaze ukwezi batarijya baronka icyo gitoro none ayo mahera ariko arabyara inyungu iyo mudafu mwebwe bwana deje mwari mukwiye kuzosaba mushikiranganje ati nkurira uyu mudafu kuko n'ubundi ari hejuru yawe uti arandembeje none umuntu afata decision nawe ukemera kuko utemeye kwa approve cya kwirukana ubu rero muzamushikira ati nkuriraho uyu muntu ariko turibaza yuko je turiko turavuga inzego zibijejwe uyo muntu koko zimufatire ingingo zibereye muga nk'abashinga amateka ejo we nabonye umushinga amateka ageze hariya haruguru ariko aragenda hanyuma ngo igitoro kimukamira mbega ninde umushinga amateka oya ntiwivuge shaka ureke ibyo ari byo byose waramerewe nabi mugabo uramubabarira turibaza rero yuko inzego zibijejwe nukuri dusaba yuko uwo muntu kuri twebwe abashinga amateka twebwe umuntu turamwipapure nta n'uwo dukeneye kuzongera kubona muri circulation canke muri ministeri ahantu canke mu kazi ahanaka oya ubwo inzego zibijejwe zose zifate ingingo zibereye zikwiriye mugatwe nk'abashinga amateka kugeza aho bagenda n'amaguru oya twarumvise nuko no ku mirongo
abantu bajana n'amabajana amabido bakajana n'ibiki bamwe bagenda bacisha abantu ku bandi kugira ngo babace bagenda bacuruze mu macupa y'amazi arya kabasha mu macupa y'amazi nawe ukayigura umuduga bawe moteri uri kurayica urumva ko ari ibintu byinshi bizamwo bidapanze kubera amakosa kumbura umudafu afise n'uwo ushoboye kumutelefona aca atangura kwiriza. Hey y'all, come look at this. Aha turi ni mw'ishirahamwe rya leta ritanga umuyaga nkuba n'amazi ariryo ryitwa Ry'abarundi. Ry'abarundi rero ni ishirahamwe rya leta ridasanzwe kuko niryo ritanga umuyaga nkuba n'amazi mu gihugu cose. Murumva yuko iyo bigenze neza mw'iri shirahamwe biroroshe kubona abantu babaronka amazi, abantu babaronka amatara, eka bamererwa neza muri rusangi. Ariko mw'iri shirahamwe iyo atakigenda, iyo biriko biragenda nabi, abantu baraheza bakabaho nabi. Abantu baraheza bakabura amatara, bakabura amazi, eka bakagwara n'ingwara zivuye kw'isuku rike kubera ukubura amazi, kuko amazi ni kirumara mu buzima bw'abantu. Bamwe mu bakorera muri iri shirahamwe baravuga yuko hari ibintu bitagenda neza kandi bibabaje. Bati ivyo navyo rero bica bituma ishirahamwe Ry'abarundi ridashobora gutera imbere nk'uko vyategerezwa. Nk'uko nabivuze, murumva yuko mu gihe ishirahamwe Ry'abarundi ririko rirakwega amaguru canke ritariko riratera imbere, n'umurundi ku giti ciwe biraheza bikagorana ko atera imbere. Kuko uwiyungunganya akoresha amatara, arakenera gufungura, akoresha amazi, arakenera kwiyuhagira, akoresha amazi, n'ibindi. Aha mw'iri shirahamwe rero abasanzwe bakorerayo baragiriza umudafu canke umuyobozi ajejwe ikigega muri Ry'abarundi ko atoba vyifatamwo neza cane mu bijanye n'amasoko canke mwitunganywa y'ibindi bintu muri Ry'abarundi. Dafu wanyu muri Ry'abarundi nk'abashinga amateka reka tumukure kwa maboko. Uwo mudafu rero wo muri Ry'abarundi azwi ku mazina ya Honorable Niyosenga Gloriose. Bamwagiriza ko mu masoko iryo shirahamwe riba ritanze ko amwe ariwe ayihereza. Baravuga bati Ry'abarundi ifise imodokari nyinshi n'amamoto menshi. Bataho rero murumva yuko izo ngendeshwa zikenera amapièce de rechange canke naho zigakenera kugirirwa service. Aho mugaca mwumva yuko Ry'abarundi ibikeneye abafournisseur bazana ivyo bikoresho kugira ngo izo ngendeshwa zishobore gutunganywa neza. Batigira amahoro rero, uwo mudafu asanzwe afise magaze yitwa Sonicra iri haruguru ya Novotel. Bati iyo magaze idandaza ibijanye n'amapine, n'amabateri, n'amavuta ya vidange. Bati izo ngendeshwa zose rero zo muri Ry'abarundi mu gihe zikeneye amavuta ya vidange, amabateri canke amapine, bavuga yuko muri ibi bintu umufournisseur acaba dafu bwiwe. Bo bakavuga bati mu bisanzwe hategerezwa kubaho ico bita DAO canke ico bita mu gifaransa dossier d'appel d'offre. Nukuvuga ngo Ry'abarundi yategerezwa kugira isoko ku mugaragaro ikavuga iti abantu bari interesse
canke abantu bagomba kudufurunisa ibi bikoresho nibazane amadosiye yabo tuyige, uwubishoboye niwe tuzobiha. Abo bakora muri Regidezo rero batubwiye yuko ico kidakogwa, ngo we yategetse ko haba icitwa demande de prix, ngo arondera abadandaza ama pièces de rechange akabaha amabodo commande kugira ngo bobo bazofurunise ivyo adafise muri ya magaze yiwe. Ariko ngo kuri ico c'amavuta ya vidange, amabateri hamwe n'amapine, ngo wewe rero acaja muri kontabilite bagaca bamuha sheke igaca ija kw'izina rya Sonicra ya magaze yiwe, bagaca bazana ivyo bikoresho. Gwigitangaje rero ngo nuko babandi badandaza bafurunisa ibindi atari ivyo doje kudondagura, bobo ngo bazohembwa, bazoronswa amafaranga yabo haheze amezi 6. Ngo wewe agiye muri kontabilite aba yayaronse kubwa Sonicra. Aha rero abakora muri Regidezo bavuga bati kugira ngo ibintu bigende neza nuko amasoko ya Regidezo yotunganywa neza ku mugaragaro, agakogwa n'ababishoboye. Bati kuko abatware bo muri Regidezo bamaze kuvyivangamwo bica bigenda nabi. Urumva namwe ko iyo usanzwe utanga amasoko hanyuma ugaca wiha isoko, murumva ingene bica bigenda. Ikindi bamwagiriza ko yoba akorana n'abandi bantu badandaza amamoteri d'occasion y'imodoka. Bati kubera rero yoba akorera muri urwo rudandazwa, imodokari naho ipfa akantu gatoya ngo acavuga ati nimuhindure imoteri yose. Ngo wewe abazi aho iyo moteri iciva, aho ngo wewe abayigombera ikashe ginjira. Aha baratanga akarorero k'imodokari ya Regidezo ifise plaque ya B11A IT. Bavuga yuko iyo modokari yari yapfuye icuma citwa turbo, murakibona ngaha, ariko wacahitana abamekanisiye b'inyuma mu yandi magaraje ngo bazana iyindi moteri ngo basubiriza iyarimwo kandi yari yapfuye turbo gusa. Bakavuga bati ibi mbere vyo vyakozwe no muri weekend batagomba yuko bimenyekana. Bati rero ntivyumvikana ukuntu abamekanisiye b'inyuma baza gukorera imodokari muri direction generale kandi Regidezo isanzwe yifitiye abamekanisiye. Aha bivugwa ko igituma baha amasoko abamekanisiye canke amagaraje yo mu Buyenzi ngo baba bagomba amakomisiyo. Muca mwumva yuko batwaye imodokari muri garaje yo mu Buyenzi bababwira bati mwebwe iyi ni muyikore kuraya, nabo bazi ico bakuyeko. Ayo niyo makomisiyo bavugamwo ngaha. Ivyo rero ngo babikora Regidezo isanzwe yifitiye garaje. Murumva yuko hamwe bikoguku atoba ari vyiza na gatoya. Ngo mubijanye n'ivy'amazi naho ngo amapompe ya Regidezo apompa amazi kugira ngo ashikire abanyagihugu, ayo mapompe yarapfuye. Abaduhaye inkuru bavuga bati hako atanga amasoko kugira ngo haze abantu bashobora gufurunisa ayo mapompo, ngo ararindira kugira ngo haze abamushirirako akantu kiwe. Aho muca mwumva ico mvuze. Aho rero ngo ivyo bica bikwegana n'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura, aho batanga akarorero bavuga yuko Mutanga Nord na Mutanga Sud bakoresha ipompo imwe. Murumva yuko mu gihe bakoresha ipompo imwe bataba bakironka urugero rw'amazi bipfuza. Sinzi aho bayi ingene bimeze, ariko ingorane ziri muri Regidezo zishobora kuba zikugirako ingaruka mbi mu buryo bumwe canke ubundi. Abakozi none muti basaba iki? Ubwa mbere na mbere bwobwo basaba yuko amasoko muri Regidezo yotunganywa ku mugaragaro, hakabaho DAO canke dossier d'appel d'offre. Abafurunisere babishoboye bakazana ivyo Regidezo ikeneye. Ica kabiri,
barasaba yuko imodokari za Regidezo zokorerwa muri garage ya Regidezo. Bati mu gihe ibikoresho byaba bidakwiye muri garage ya Regidezo, ivyo bikoresho bakavyongereza. Bati canke ataba mekanisiye bakwiye bariho bakongerezwa kugira ngo bakora akazi neza. Bati ivyo bidakozwe naho imodokari za Regidezo nizigende gukorerwa muri maison concessionnaire. Bati nk'imodokari ya Toyota igende gukorerwa muri garage Toyota, imodokari ya Mercedes ya Regidezo nayo igende gukorerwa muri Sogerbu. Bati mbere ngaho muri ayo magaraje biba vyoroshe cyane, nta n'amafaranga ya mendevre bagusaba. Bati kumva rero imodokari ya Regidezo ishitwagwa mu magaraje yo mu Buyenzi, bakavuga ngo montage gratuit, garanti y'amezi 6, ngo bobo babazi umukenyuro bakoze, ngo aho niho habera ububandi. Nushiye ku mutelefone ngo cyatangira kwiriza, cyo kigongo nacyo ni cyahe. Abantu barababaye kabisa. Gari Aha mwirishira hamwe rero abasanzwe bakorerayo baragiriza umudafu canke umuyobozi ajejwe ikigega muri Regidezo ko atoba vyifatamwo neza cane mu bijanye n'amasoko canke mwitunganywa y'ibindi bintu muri Regidezo. Bamwe babaha abandi babima. Hari wavuze ati none arya masasiyo mwavuze mwatoye mwishimikije iki mbe nyakubawa deje mugandi wishire kuko ndazi kubizi. Ubundi mwishimikize iki kugira ngo amasasiyo amwe abe eligible, ayandi ntabe eligible? Mwishimikize iki? Hari nabo twarumvise ko hari nabo derabateur, abantu ba komisionere bakoreshwa kugira ngo baze kurondera. Bati kumva rero imodokari ya Regidezo ishitwagwa mu magaraje yo mu Buyenzi, bakavuga ngo montage gratuit, garanti y'amezi 6, ngo bobo babazi umukenyuro bakoze, ngo aho niho habera ububandi. Abazohabwa igitoro kugira ngo baze kurondera bazohabwa igitoro, wowe utarimwo ntibazoguha. Ibyo byose ni ibintu bivugwa. Murumva ko reka tugeze hano nyakwa mushikanje yabyumvise ngo bazoheza icyo kibazo bagifatira ingingo zibereye zikwiriye. Mugabo kubashinga amateka ntacyo tumari. Muri iki cigwa nagombye kuvuga make kugira ngo mushobore gutahura. Ibintu birononekara bigasubira bikononekara, tukavuga duti ibi bintu biriko birononekara nibikosogwe canke abariko baravyonona nibakugwa mu mabanga haje ababishoboye, ariko abategetsi ntibatwumviriza. Ivyo bintu biguma bibandanya, umunyagihugu akaguma amererwa nabi. Ubu bagezweko niho bagiye kubona amakosa yiwe. Aba bashinga amateka bagiye kubona amakosa y'umudafu ari uko babuze igitoro. Vyumvikana ko iyo batabura igitoro yogumye abandanya ibikorwa vyiwe. Muriyumviye ko umukuru w'inamashinga amateka yemeje ko abategetsi baguma bashira amafaranga y'igihugu mu mifuko yabo biyubakira etage. Ivyo aravyiyemereye wenyene. None kwiba ibintu by'ubusuma biguma vyisubiriza ababikora bakaguma mu butegetsi,
atanumwe ahanwa. Ibi bintu mwumva bizodufasha gushika kuri rya terambere mu mwaka w'2040? Aho ibintu bigeze harakwiye kubaho urunganwe rushasha, harakwiye kubaho amaraso mashasha y'abarongozi. Mbega yemwe, hari umuntu yoba atabibona? Hari umuntu yoba atarabitahura? Turavuga duti banaka bariko bakora amakosa, bariko bitwara ukutariko, bariko bahohotera abanyagihugu, bariko biba abanyagihugu, ariko ivyo ntihagire ikintu na kimwe gikosorwa canke ngo abo bantu bahanwe. Ndumva yuko atawundi muti wobaho kiretse gutegura urunganwe rushasha rw'abarongozi, kuko biragaragara neza ko abariho bakingiranira ikibaba mu manyanga yose aba ariko arakogwa. Kuko biragoye ukuntu umuntu yokora amakosa agasubira akayakora aho gufatwa kugira ngo ahanwe, ahubwo agaca adugirizwa ipete. Bigumye bimeze uku vyoba bigoye cane, eka mbere vyoba bitonashoboka ko igihugu c'u Burundi coshobora gutera imbere, kuko abasuma ni benshi cane kandi bafise inguvu gusumvya na leta. Abasuma turabafise, abambuzi turabafise. Nyene icubahiro niyafata ingingo zo kubahasha, abasigaye bazoca bahindura umwambaro bitwe abakozi b'Imana. Umushehe Imana imuhezagire yari yagerageje kwikokora ababwira, ariko biragoye. Abategetsi barakwiye guha agaciro abanyagihugu batwara. Tuvuze duti hariho umuntu abangamiye abenegihugu, abenegihugu baridoga, abajejwe kubikosora baba bakwiye kubikosora mu maguru masha, bakareka gukosora amakosa kubera babonye gusa bashikiwe, kubera babonye gusa inyungu zabo zishikiwe. Ibi biragaragaza yuko badakunda abenegihugu, ahubwo bikunda bonyene. Kanatsinda mu gihe abenegihugu bariko bararira bati ebagabo dutabare dutabare, ntawe ubatabara. Mugabo mu gihe inyungu zabo zihungabanye, hoho barahaguruka. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, reka twibanaririze rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.